Bakunzi ba RWAWE TV, ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Mana y'amahoro, Mana y'urukundo, nje imbere yawe nguhimbaza kandi gutazira n'umutima uciye bugufi, gushimira ubuntu bwawe, gushimira ineza yawe Mana. Uri gitangaza kandi ibyo dukorera biradutangaza uko bukeye nuko bwije. Niwe uturinda, niwe utwigisha, niwe dukomeza, niwe dushigikira muri byose. N'uyu mwanya mwami Imana ndasenze ngo ijambo ngiye kuvuga, haleluya, mpemu wawe mwiza waduhaye anshigikire kandi andongore. Ibyo mvuga byose abari wa abigenye, kuko ndazi neza ko ibyo avuga ari byiza gusa. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo turinde cyane ururimi rwacu kuko nirwo ruduhumanya. Haleluya. Bantu b'Imana, nasanze umuntu atsinze ururimi, abatsinze ikintu gikomeye, kuko uru rurimi n'akagingo gatoya mbwa gashobora kwica ibintu bikomeye canke gashobora gukiza ibintu byinshi. Haleluya. Rushobora kwica, rushobora no gukiza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 3, duhere ku murongo wa 6 dushikane ku w'12. Ururimi n'umuriro ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nago ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunda, ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Nububi butaguma hamwe, bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nigo dushimisha umwami data wa twese, kandi nigo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Bene data, ivyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbega iriba ryodudubiza amazi aryoshe n'ay'umururazi mu mbi zimwe? Bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu wo kwama insukoni? Niko n'amazi y'umunyu adashobora kuvamwo ayaryoshe. Imana idufashe. Iri jambo nukuri rinteye ubwoba. Iri jambo rinteye ubwoba. Iri jambo rirakomeye. Iri jambo ni jambo dukwiye kumva twese, hama tukiraba ko by'ukuri turi abantu boseruka imbere y'Imana bagahagarara tuvuga ngo turiko turayishingira intaye by'ukuri. Haleluya, haleluya. Ngo ururimi ngo n'umuriro. Mwavyumvise? Ururimi n'umuriro. Umuriro mwawumvise? Umuriro uradomeka, umuriro uramara inganda, umuriro uramara amazu, uramara ibintu gatwe mu gatongora. Ngira mwarawubonye watse cyagihe hariya muri Amerika, ingene waturiye amazu y'ibitangaza, ugaturira amavi. Umva, mwarawubonye ingene umuriro umeze. Rero n'ijambo ry'Imana rigereranije n'ururimi rwacu ko ari umuriro, kandi turaza kubiraba ko ari umuriro by'ukuri. Ngo ni kibi kingana n'isi. Ngo ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nago ruba rwadometswe na Gehinomu. Mwabyumvise? Ururimi rwacu bagwise umuriro. Muze murabe, umuntu arashobora kuvuga ijambo urumva aradometswe na Gehinomu. Gehinomu ni n'umuriro, ni Satani abakudometsa akakubwira ati teranya umugore n'umugabo. Ijambo rivuye mu kanwa ritoyi gusa rigasambura urugo, rigasambura imiryango, rigakura ibara mw'isi.
imiryango igasambuka, urugo rugahera, abantu bakangana, abandi bakicana kubera ijambo rivuye mu kanwa k'umuntu. Ijambo ryadometswe na Gehinomu, ijambo ribi. Bantu b'Imana, tube dukontorora amajambo yacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tubande duturumye ururimi rwacu ngo incuro 5 mu kanwa imbere yo gusohora ijambo. Ubanze ugiyumvire ko iri jambo ninarivuga mbega rifise ingaruka ingana gute, mbega riraza gukiza canke riraza kwica, mbega ninarisohora gici bingana gute, mbega ninarireka riza gukiza bingana gute. Yo tube tubanza kwiyumvira kuko ururimi rwacu ruteye ubwoba. Haleluya, ruteye ubwoba. Ngo ururimi n'umuriro ni kibi kingana n'isi. Mwabyumvise ngo ni kibi kingana n'isi. Amahanga arashobora gutikira kubera ijambo umuntu arekuye. Imiryango igasambuka, abana bagapfa, ibintu bikononekara, bikaba urudubi. Ngo ururimi rwashizwe hagati, ururi mu ngingo bana mu kanwa, ariko rurashobora guhumanya umubiri wose. Aho uciye bakavuga ati muragabe, 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 nguye araje gateranye. Ugahumana, ukaba kamenyo, ukamenyekana kuri umuntu ameze nabi, kuri umuntu avuga nabi, kuri umuntu ateranye. Bantu b'Imana, n'ukuri hari abantu iyo basabye ngo bavuge uti muragabe nguyu, hinga mvuge mwumvirize. Akari kuri jambo risabye imitima y'abantu. Ukanwa kibara guteranya, umunezero wari guteranya abantu. Ukaguhumanya, ugasigara barahari wivoma kubera akarimi kawe. Guruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, nago ruba rwadometswe na Gehinomu. Mwavyumvise? Umva ukabiciro ry'umugani kubera ukoreshwa n'umugwanizi kandi ukamwemerera. Ariko Imana igufashe, Imana imfashe, ururimi uruganje no kurabaganje isi. Uganje ururimi abaganje ibintu bikintu gikomeye. Haleluya. Ngo kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu kandi barabigunda. Ngo ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda, n'ububi butaguma hamwe, bwuzuye ubumara bwica. Bavyumvise? Ngo bikoko abantu bo bigunda, bo kubaka bakabyubakira n'ibikoko biteye ubwoba, ugasanga bashyize mu makaje, ugasanga bakoze ibintu bakabigunda, bakabibuza kwidegembya. Ariko ururimi ngo nta muntu yoshobora kurugunda. Nta muntu yokubuza wewe, nta muntu yovuga ngo reka ururimi mpaka wewe Imana ikumurikiye ukiga kuvuga neza, ukiga umba mpwemu yera akagucisha bugufi, mpwemu yera akakurongora, ugahora uvuga amajambo mazima, ubumara bukakuva mu kanwa, ukabanza kwiyumvira imbere gusohora ijambo. Nta wundi muntu n'umwe yoshobora kugondora ururimi rw'umuntu. Ntawe. Mpaka wewe wigiriye inama ukavuga ati Imana, ndakeneye guhinduka, ndakeneye kumpa kuvuga amajambo meza, kuvuga neza, guhezagira. Hari umuntu n'ukuri niyo Mana ukiyumvira uti umuntu avahe n'ibyiza vyabaye, akagerageza kurondera ikintu kibi conone ibintu byose byiza 10 byabaye 9 akakuriramo ikintu kibi, akica bya bindi 9 byose akavugwa kimwe gusa. Kandi Mana isiragoye byarampora numviriza naye makuru aca mu marezo socionique, uzuraba ikintu ciza eka ntigisakara, ariko ikintu kibi cabaye kirasakara, kikavugwa hirya no hino, ariko ibyiza ntibivugwa. Murumva ko ururimi ari ikintu kibi, bantu b'Imana. Ariko arahiriwe warunesheje, arahiriwe wagize iki warunesheje. Ngugo nigo umviriza ibara, ngo nigo dushimisha umwami data wa twese. Urumva warurimi ruturira, warurimi gwisisha ari guzuye ubumara, nigo tugenda tukaririmbisha.
tugashima data. Haleluya. Tugatera amakorasi, tugatera indirimbo, tukavuga, tugasubira, kandi ariko duhejeje guturiza. Ariko duhejeje guturiza, tukagaruka tukarushimisha Uhoraho. Mwe mwumva ayo mashimwe Imana yo yakira. Mwumva ayo mashimwe Imana yo yemera. Ruvuye guturira none rubagarutse ngo rushime. Sinzi ko Imana yo byakira. Wibaze nanje nibaze. Haleluya. Ngo mu kanwa kumwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo. Mwumvise? Uhejeje kuvuma nta mukacuza yo Imana ikuhezagire, Imana ikugiriye gutya na gutya, kandi niguhejeje kuvumisha, niguhejeje gukoresha amaroregwa, mbega uwo muhezagiro uvuye muri ako kanwa gahejeje gukora mabi, mwumva uyo muhezagiro wofata? Nakabazo nibajije nawe ukibaza. Ubwo rurimi ruhejeje kuvuma, ubwo ruhejeje guca imanza, nigo rurimi tuje guhezagirisha abandi. Uwo muhezagiro urafata? Ko nakabaza nkubagiye kandi nanje ndiko ndibaza. Murumva yuko igiti cyama ico cyame ivyamwa vyacu. Niwotera igiti cy'umuzabibu ugikure ku nsukoni, canke isukoni ugikure ku muzabibu. Rero imbuto yose uri kurabiba niyo wimbura. Ururimi rwawe nigwa baruvuga nabi. Ntuzuvuge ngo uragenda kuvuga ivyiza heje kuvuga ibibi mu Imana ivyemera. Imana irashaka ko tugira imvugo imwe. Imvugo imwe gusa. Itiramwe ikibi, ururimi rwacu ruziremwe ikibi, ariko ruvemwe ivyiza. Niho ivyo tuzosaba data azobiduha, n'ivyo tuzohezagira bizohezagirwa. Mugabo ahandi ntitwofata ururimi duheje kuvumisha abantu ngo tugaruke turuhezagiza abantu ngo rushoboke. Ntitwoza kuvumana no gukora ibibi ngo hama tuze tutazera Imana hama itwumve. Imana yo mwijuru gufasha nanje mfashe, nukuri duhinduke. Nukuri na jewe iri jambo ryansinze, duhinduke. Nukuri indimi zacu zivuga ivyiza gusa. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana yanje mwami Imana, nushimwe kandi ushimagizwe data. Ijambo ryawe niryo tara rimurikira ibirenge vyacu. Reka rimurikire umuntu wese yishire ku munzane yibone kandi yitahure. Niyo abona ururimi rwiwe rutarukoresha ibihimbara Imana, nukuri afuka amasenga asaba Imana inkomezi z'ukunesha ururimi. Twabonye ko ari ingingo ntoyi, ariko uru rugingo rushobora kwanduza ubugingo bw'umuntu, rushobora kwanduza n'amaruturira amahanga. Rero Mana y'amahoro, turagusabye ngo tugwanire kandi tugirire neza, uduhe imbaraga z'ukunesha. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'Umwami wanje Yesu senze gutyo, amen.